nahora rimwe ndamubwira none we kuri muganga ivyo byo kuvuga ivyo navyo biri birebire. Asanzwe n'umuganga. Yego. Musubize microphone. Umuganga ashinze nahe sico kimwe n'umumekanisiye. Umuganga ashinze nahe sico kimwe n'umumekanisiye. Sivyo ga? Umuganga imitsi arayizi, mekanisiye azibulo. Iyo umuganga avuze ngo imitsi yarakize, nta numwe ashoboye gupingana n'intahe yashinze umuganga. Tu expliquer biologiquement parlant, médicalement parlant, biratahuritse canke niho nyine Imana irengeye vyose. Imana irengeye vyose. I feel joy. Tugire Kristo. Naganze Kristo. Tugire Kristo. Naganze Kristo. Jewe naje kuwa kabiri ngaho hama jewe nari maze igihe kinini ndyamye imitsi yo ngaha iduga mu mutwe mbabara rwose bidakunda nuko nisegura n'ukuboko canke umusego ariko gushika bukeye narababwiye abo twari kumwe n'abandi bo muhira yuko Imana yarayinkijije. Imana nihabwe icubahiro. Amen. Wari wicaye ngaha ndakuza naragukozeko. Yego. Kandi mu ntango nkitangura kwigisha bagumundaba gutya. Kuko ndabaraba abantu batamenyereye ivyo ndimo. Yes, of course. Mandi mbere ndamenye umuntu uyu azivye arimo uyu nawe. Mumvise nuko nyina turamukije. Abantu bari kuri rezo sosio navuga ngo barabivuganye tuvuganire tuba twahuriye none gahe. Kuva uwo munsi sindasubira kumva ubwo bubabare bw'imitsi iduga mu mutwe. Yesu we. Ubu ndisegura neza nk'iseguza umusego canke. Ndakubaze my sister. Niye wumviye uyu prophet of Jesus Joshua. N'umuntu yagutumiye. Yego. Niwigeze wumva andi makuru yiwe mu ikarti? Oya. Bari wahi. Olivier. Muramu wanje niwe yantumiye. Olivier arakubwiye ivyo Imana yanje yamukoreye. Amashimwe kuma. Kandi n'umugongo nari ngwaye uwo munsi. Jesus. Kugeza iyi saha sindasubira. Kugeza umunsi uzova ku isi ntuzosubira kugira ikibazo cy'umugongo. Jesus. Bwana sifiwe. Amen. Nanje ndashima Imana umunsi wa kabiri urumva ko uyu yakorewe kandi ni mushikanje. Oh, ni mushika. Yego cyane. Jesus. Ama ujya munsi warasenge amadosiye yibagiranywe ahantu mu bubati abantu badepote ibintu byinshi. Hari umuntu nariko ndasengera muramwanje mugabo wuyu. Ikintu cyakoretse kuva ujya munsi yakoze ikibazo ahantu habiri hose yari yaradepoje byibagiranywe bamutelefona bati uzoze gukora ikibazo. Amaze gukora habiri. Uyu munsi naho yakoze interview. Nukuvuga wari wavuze uti kuwa gatanu muzoba mufise intahe. Intahe hageze kuwa gatanu ndayifise yuko amadosiye yari yaribagiwe yagarutse ku meza wayagarukanye mu izina rya Yesu. Rero ikintu niteze uyu munsi kandi Imana iragahezagirwa afise ikiganza ciza ashoboye gukora ikibazo kesha barimo ategerezwa. Kandi nashaka rero Imana ishitsi ico yasezeranye nimba ariyo yabivuze singikekeranya kuko urumva byari byaribagiranye. Rero promotion yatumye ivyibagiranwe biduga ukanamenya ko ariyo tuyireke ibandanye ivyirimo iraza kuzuza. Amen. Sinigeze mbona igarukira hagati kandi yari kubigarukira hagati yari kuba yikwegeye abadokteri kuko bari kuca bayopera kuko umugore wese yuko aravyara akananirwa gupusa baramopera so Imana iratinya operation. Ariko uravuga rero ndashimye Imana no kubwuyo yakize. Jesus. Nahora rimwe ndamubwira none we kuri muganga ivyo byo kuvuga ivyo navyo biri birebire. Asanzwe n'umuganga. Yego. Musubize microphone. Umuganga ashinze nahe sico kimwe n'umumekanisiye. Umuganga ashinze nahe sico kimwe n'umumekanisiye. Sivyo ga? Umuganga imitsi arayizi, mekanisiye azibulo. Iyo umuganga avuze ngo imitsi yarakize, nta numwe ashoboye gupingana n'intahe yashinze umuganga. Uri umuganga my sister. Yego. Tu expliquer
biologiquement parlant, médicalement parlant, biratahuritse canke niho nyine Imana irengeye vyose? Imana irengeye vyose. Reka ndakwereka ikintu kimwe, profite kukivuga. Hari umugabo yitwa Prophet Bijojo. Kuba ariko baramurondera ku isi, we agiye mu ijuru akimuhemu yiwe iringa. Amen. Uyo mugabo ndavuze ibintu bidatahuritse kandi niyo ngorane yacu. Uwo mugabo yarakoreshwa n'Imana kugezaho igihe kimwe aje abantu bavuye muri Amerika ariko abakorera. Acabaza mwigeze kunyumva ngo muri university muri Amerika ngo twariko turiga batubwira ngo izi ngwara zimwe zimwe nizikira kiretse muhuye n'umuntu ari muri Afrika yitwa Prophet Bijojo muri medicine. My God. So bizokora muri kazozo kugira ngo ivy'imitsi inaniranye ari gihe bigorana kiretse uhuye na Prophet of Jesus Joshua. Yes. Uranezerewe de toute façon. Cyane. Nk'umuganga wabitahuye gute tufashe? Kuri sinumva ngene no bivuga. Sinasubwene no bivuga. Jesus. Ico nico gitangaza. Ico cyo gitangaza en fait, igitangaza kirarengera capacité zacu n'ubumenyi bwacu. Ni giki nk'umuganga kuko ndi mu bantu barungika abantu kwa muganga. Jewe